Ni igiki wibaza ko wakoze cotuma Imana itakubabarira? Ni igiki wiyumvira ko kiremereye woba warabayemwo vyoba ariwe wabitanguye ata wundi yabikoze kugira ngo wumve ko udashobora kuronka imbabazi z'Imana? N'ivyahe vyaha umuntu yokora bigatuma Imana icisha umurongo mu buzima bwiwe ikavuga ati uyu muntu sinkimubabarira nubwo vyogenda gute? Ukaba ushaka kumenya ivyo bintu, ndaguhaye ikaze mu kiganiro Intahe yacu c'uno musi. Ego, ndabaramukije mwese, nizera ko muguwe neza. Mu kiganiro Intahe yacu c'uno musi tugira tuyage ku kintu bita kwakira imbabazi z'Imana. Muri ino ndwi turiko turayaga ku kintu bita kwakira imbabazi z'Imana. Kwakira rero imbabazi z'Imana co twumva iyo turiko turavuga kwakira imbabazi z'Imana hari ikintu bita gusaba imbabazi. Ntushobora kwakira ikintu utasavye, ntushobora kwakira ikintu utahawe. Sigura ngo kugira umuntu agere ku rugero rwo kwakira kwakira imbabazi ziva ku Mana canke kwakira imbabazi z'Imana hari ikintu bita gusaba imbabazi. Bitangura hama umuntu ahejeje gusaba imbabazi akazihabwa. Hama hariho guhabwa imbabazi hagaca habaho no kwakira imbabazi z'Imana. Rero mu gice ca mbere arico mu gice c'uno musi tugira tuyage kuri duhere kuri iki kintu bita gusaba imbabazi. Ego, gusaba imbabazi rero nk'umuntu wese ni ikintu gikenewe na cane cane kuko murabizi ko twakiriye Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umwami wacu, ni n'umukiza wacu. Birenze n'ico, ni data wacu, ni data wa twese, si na data gusa ariko niwe mukunzi wacu. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ishengero rya Kristo yadukoye amaraso yiwe. Vyumva ko Kristo niwe mukunzi wacu. Nta mukunzi woronka agukunda nk'uko Kristo agukunda. Bisigura ko yaduhaye mpwemu yera. Bibiliya ivuga ko mpwemu yera aradufuhira kuko aradukunda. Nta muntu mushobora kuba, nta muntu yogukunda ntagufuhire. Bisigura ko iyo wakoze ikosa ukarikorera umuntu agukunda, urashobora kumubwira ati mbabarira. Rero muri ivyo vyose imbabazi z'Imana umuntu azisaba mu rukundo rw'Imana. Urumva ko ukunda Imana tellement kenshi hari igihe twiyumvira gusaba imbabazi tukumva yuko gusaba imbabazi ndasavye imbabazi kugira ndimbuke, ndasavye imbabazi, ariko ico Imana ishaka ni ukugera ahantu dukunda Imana kuburyo wumva ko wakoze ikosa wumva ubabaye kubera ko wakoze ikosa, wababaje umuntu agukunda, hama ukamusaba imbabazi kugira ngo ushobore kugumana bwa busabane n'Imana. Kuko uno munsi nimba usaba imbabazi kubera ko utinya wa munsi w'urubanza, uzokwisanga n'ubundi wamuzisaba kuko ntibizogushoboza kugira ubwoba bwa kazoza, ubwoba bw'urupfu, ubwoba bwo kuja mu muriro udahera. Ntibishoboza umuntu guheba ivyaha, ariko urukundo nirwo rushoboza umuntu guheba icyaha. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rusenda ubwoba. Tuvuze ngo urukundo rusenda ubwoba, Yobu niwe yavuze ngo ivyo natinya nivyo vyanshitseko. Bisigura ngo iyo umuntu yamana ubwoba bw'ikintu yisanga yabigiyemwo, ariko iyo umuntu afise urukundo rusenda ubwoba. Rero ikidutuma dusaba imbabazi ni urukundo rw'Imana. Rero ni gute rero umuntu ashobora gusaba imbabazi? Ko imbabazi z'Imana, mbega urashobora gusaba Imana imbabazi ntiziguhe? Ivyo turakwiye kubimenya, turashobora kuvyiyumvira ko mbega ni ryari umuntu asaba imbabazi Imana ikazimuha canke ni ryari umuntu asaba imbabazi Imana ntizimuhe? Ikintu ca mbere nategerezwa kwanza tuvuge imbere yuko tumenya ni ryari umuntu asaba imbabazi Imana ntizimuhe canke asaba imbabazi Imana ikazimuha. Igihe umuntu yosaba imbabazi Imana ntizimuhe ni mu gihe atuba yamenye uburyo aho imbabazi z'Imana zibonekeye. Kuko urashobora kuvuga ati ndashobora gusaba Imana imbabazi. Kenshi baratubwiye ko ati Imana ni nyembabazi, Imana ni nyembabazi, ariko urashobora gusaba imbabazi ntiziguhe. Kuko ijambo ryayo rivuga ngo nzogirira imbabazi uwo nshaka. Nzogirira imbabazi uwo nshaka, nzogirira n'ikigongo uwo nkeneye. Ni Imana niyo yabivuze. Bisigura ngo irashobora gushaka kukugira imbabazi canke ntikugirire imbabazi. Bisigura ngo turakeneye kumenya ni hehe imbabazi z'Imana zibonekera. Na niyo mpamvu co dusoma mu gitabo Abanyefeso igice ca mbere ku murongo w'indwi, turabe kwanza ahantu imbabazi z'Imana zibonekera. Kuko ahantu hose ushobora kugenda Imana ntushobora kwisaba imbabazi ubwo nyene utaramenya aho imbabazi zayo ziri hama ngo iziguhe. Oya, mu Banyefeso igice ca mbere ku murongo w'indwi yavuga ngo muri we niho duhebwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo biri.
Yesu ashimwe. Muri Kristo Yesu niho hari ugucungurwa no guharirwa ivyaha. Rero ushaka kugirirwa imbabazi n'Imana uja muri Kristo Yesu. Ntushobora kuvuga ati ngo jewe urumva nzosaba imbabazi Imana ngo izozima nka jewe nyene. Oya, imbabazi z'Imana ushaka kuzironka uzisanga muri Kristo Yesu. Imana ishaka kukugirira imbabazi ibisanga muri Kristo Yesu. Urumva imbabazi z'Imana uzisanga, uzakirira muri Kristo Yesu, uzisabirayo ukazironkerayo, kuko muri we niho duhaga gucungurwa n'amaraso y'Imana, n'amaraso ya Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo atwoza ivyaha vyacu. Cyo vyumva ko amaraso ya Yesu Kristo niyo yatanzwe nk'ikiguzi c'ivyaha vyacu. Rero ntushobora kwakira imbabazi z'Imana utazakiririye muri Kristo Yesu. Cyo wumva yuko hari uburyo ushobora gusaba imbabazi Imana ntikugirire imbabazi kubera ko utamenye uburyo canke aho imbabazi z'Imana zibonekera. Sibura ngo muri Kristo Yesu ivyaha byose biraharirwa, sivyo icyaha cyo kurogota kuri mwe mwera. Ico naco kiramatanye no guhakana ico Kristo yakoze ku buzima bwawe. Mu gihe uba uri kuranka ico Kristo yakoze ku buzima bwawe, ivyo biramatanye n'ico cyaco novuga cyo kurogota kuri mwe mwera. Ico ntitubijako cyane, ariko tugaruke ku kintu bita guharirwa ivyaha. Sibura ngo ivyaha byose, nta vyaha binini nta vyaha bitoya, ivyaha byose imbere y'Imana ni icyaha, kuko Bibiliya ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, kandi ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Si icyaha cyo kubesha gusa n'ico gusambana, si cyo gusambana gusa n'ico kutukana, si icyaha kinini si icyaha gitoya. Mu maso y'abantu turashaka kuvuga ngo hari ivyaha binini hari ivyaha bitoya, ariko ivyaha byose ni bimwe imbere y'Imana, kuko ingero yavyo byose ni imwe, ni ugufa rubi. Bisigura ngo ivyaha byose muri Kristo Yesu biraharirwa, ivyaha byose imbere y'Imana biraharirwa ku muntu asavye imbabazi ari muri Kristo Yesu, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri we niho duhabwa gucungurwa. Tuca twumva yuko intambwe ya mbere yo kuronka imbabazi ni ukwakira Yesu Kristo, kuko imbabazi z'Imana umuntu azironkera muri Kristo. Utari muri Kristo nta mbabazi z'Imana zihari. Hari abantu uri kurababwira ati akira Yesu Kristo uronka ubugingo budashira, akira Yesu uronka imbabazi ziva ku Mana. Avuga ngo yango jivyo vya Yesu navyo nkeneye ngo ariko nzorindira ngo nihagera ko mfa nzoca nsaba Imana imbabazi. Hari n'andi madini mwamwe usanga umuntu akubwira ati jewe Yesu ndamwizera, ngo urumva ngo Imana izotugirira imbabazi, izotubagirira imbabazi, ngo izotugirira imbabazi ku munsi w'imperuka. Ego Imana, imbabazi z'Imana ziriho kandi ziraboneka muri Kristo Yesu. Hanze yo muri Kristo Yesu nta mbabazi z'Imana zihari. Rero nimba ushaka kuronka imbabazi z'Imana winjira muri Kristo Yesu hama ugahabwa imbabazi z'Imana. Kuko tugiye gusoma mu Baroma igice c'8 ku murongo wa mbere, avuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Twibuke ko nabavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma igice cya 3 avuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Rero ko ingero y'icyaha ari urupfu, sibira ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Rero Paulo mu cete yandikiye Abaroma arababwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, nta rubanza ruzotsinda umuntu ari muri Kristo Yesu. Bisigura ngo imbabazi z'Imana zimuriko, ko Kristo yararishe ivyaha, yararishe ikiguzi c'ivyaha vyiwe. Nivyo Kristo yapfiriye isi yose, twese yaradupfiriye, ariko kugira ngo ubu buntu izi mbabazi zatugiriwe Imana yatugiriye biciye muri Kristo ziboneke, ni muri Kristo Yesu. Nta rubanza ruri kubakiriye Yesu. Bibiliya kandi tugiye gusoma mu cete ca 2 c'Abikorino igice ca 5 ku murongo wa 17 aravuga ngo nuko rero umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba icaremwe gishasha, ivya kera birahita byose bigacika bishasha. Cyumva ko ugucika gushasha canke kwakira novuga ati Imana igahanagura ivyaha vyawe kugira ngo vyose bicike bishasha, ugira intango nshasha, bibonekera muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo Yesu nta bushasha, novuga ati nta buzima bushasha bwo guharirwa ivyaha buhari. Rero intambwe ya mbere ukwiye kumenya kugira ngo wakire imbabazi z'Imana, kwakira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zirakirwa muri Kristo Yesu. Niho hantu honyene ushobora gusaba Imana imbabazi ikazikugirira. Uri hanze ya Kristo nta mbabazi z'Imana zihari. Nimba wiyumvira ko uzosaba imbabazi Imana utari muri Kristo Yesu, sindakuremesheje ahubwo ndaguciye intege, kuko imbabazi z'Imana nk'uko twabibonye ngo muri yo niho duhabwa gucungurwa n'amaraso ya Yesu, niho duhererwa no guharirwa ivyaha byose. Niyo mpamvu nimba utarakira Yesu ndagutumirira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amushobora kuba waramwakiriye ukavuga ati jewe vy'ukuri narakiriye Yesu Kristo, mugabo narasavye Imana imbabazi, mugabo n'ubu sindumva umenga narahariwe. Nashaka ndakubwire ko muri Kristo niho duhabwa gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo.
mu kiganiro gikurikira tuzoja tuyaga kuri ivyo bintu. Birashika ugasanga warakiriye Yesu Kristo, urakoze ikintu kitabereye imbere y'Imana kubera urukundo rw'Imana, ukumva yuko vy'ukuri waracumuye ku mukunzi wawe, ugasaba Imana imbabazi, ukumva umenga ntiwahariwe, ukumva umenga hari ijwi riguma rikwagiriza. None bigenda gute? Imbega Imana yarakubabariye ntiyakubabariye? Ariko ico nokubwira nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, uno munsi tugende tugafashe, nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu hari amasengesho arafata igihe. Hariho amasengesho afata igihe, ariko hari amasengesho adafata igihe. Muri ayo masengesho adafata igihe ni mu gihe umwana w'Imana abwiye Imana ati Mana mbabarira, nacumuye imbere yawe. Imana ikimubabarira ubwo nyene, si isengesho rifata igihe. Na niyo mpamvu mu kiganiro c'ubutaha tuzoca tuyaga ku kintu bita kwakira rero imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana, Imana yashaka kuguhereza imbabazi, yashaka kukugirira imbabazi, ariko ntuzakire, ukaguma wiyumvira yuko Imana itakubabariye. Rero mu kiganiro gikurikira tuzobandanya tuyaga kwakira imbabazi z'Imana, igice ca kabiri. Rero ndabatumiye mu kiganiro gikurikira, hama kino kiganiro kiba cagufashije ukirungikire mugenzi wawe. Ushobora kuba ufise mugenzi wawe avuga ati jewe ndazi Imana izombabarira ariko atarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, umurungikire kino kiganiro kugira ngo nawe yakire Yesu Kristo, ahabwe imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziraboneka hehe? Muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo Yesu nta mbabazi z'Imana zihari. Hama ndabashimiye cyane. Kino kiganiro kiba cyagufashije, ntureke kugisangiza abandi kugira ngo ubukurikira bize bigende neza. Mwarahezagiwe cyane. Nawe utaha.